Woba wibaza impamvu amafaranga yawe ahora aza ariko akagenda vuba cane. Urumva uri wa muntu ukora cane ukaruha, ariko mu mpera y'ukwezi ukibaza uti mbega amafaranga yanje aja hehe? Ariko igitangaje si uko ari we wenyene, ahubwo nuko kuri iyi si nuko hari abantu benshi mufise ico kibazo mugihuriyeko. Ariko nuko hari kuri kudasanzwe abantu benshi batazi. Hari ibintu ushobora gukora buri munsi, ivyo bintu bigatuma uhora ukena nawe utabizi. Rero namba wowe uri umuntu woba ushikirwa n'iki kibazo, nuko uguma hano gushika ku mpera y'iyi video, kuko ushobora kumenya ikosa rimwe ariko ikosa rikomeye cane rituma uhora ukena, rigatuma uhora uri mu bukene kandi ubona uhora winjiza amafaranga. Rero ico usabwe nukumviriza iyi video kuva ku ntango gushika kw'iherezo. Rero reka tugende ku kintu ca mbere ukora utabizi, ico kintu kigatuma uhora ukenye. Rero ikosa rya mbere nuko ukoresha amafaranga utabanje kugira gahunda. Abantu benshi nuko uzosanga bakorera amafaranga, hanyuma amafaranga bamara kuyakorera bagaca bayakoresha mu bintu bitari ngombwa. Nk'akarorero twoshobora gutanga nuko uzosanga hari abantu bakoresha amafaranga, ugasanga amafaranga baba bakoresheje ku myambaro mishasha isohotse, canke ugasanga abantu barose amafaranga bagiye kuyagura amatelefone canke bakagura mu bintu bishobora kuba vyosenyuka mu kanya gato. Hanyuma abo bantu bamara kugura ivyo bintu ariko bakibagira yuko kubika canke kugira saving arico kintu gishobora kuba co bavyarira umusaruro. Ngaha tworaba nk'umuntu yashoboye gutera imbere, yashoboye gukira kandi amafaranga ahereye ku mafaranga makeya, ariko uwo muntu agatumbagira. Nuko tworabira ngaha akarorero, tukarabira nko kuri Jeff Bezos washinze Amazon. Nuko atatanguye akoresha amafaranga mu bintu vyihuse, ahubwo nuko yafashe amafaranga yiwe yaronka make yiga kuyagira investissement, agira saving, hama y'amafaranga yiwe yamara kubona abona agiye kuba menshi yashira mu bucuruzi bwiwe. Rero ngaho isomo twosangamo nuko nimba ufise amafaranga yawe atagira plan, nuko ayo mafaranga yawe azoba agiye kuhomba yose. Rero ngaha ico twobonamo nuko namba ufise amafaranga, ubona namba ufise ahantu kuri amafaranga, nuko ayo mafaranga woza kuyaronka wamaze kuyagira pra, ukamenya ati aya mafaranga ninayaronka ayazoja mwiki, aya nayo yazoje mwiki. Burya ikintu nokubwira, namba ubona uzoza kuronka amafaranga ariko ayo mafaranga ukayaronka ata kintu wayapangiye, nuko amafaranga uzosanga gupfuye kubusa, usanga amafaranga yagiye guhera ata kintu na kimwe ushoboye kuba yabyazamo umusaruro. Ikintu nokubwira, namba ubonye ugiye kuronka amafaranga, banza ufate amafaranga, banza uvuge ati amafaranga na saving, ubanze usaving imbere. Iki kintu abakire bo barakize, baragisobanukiwe. Umukire ni wa muntu arose amafaranga ahita afata ya mafaranga akabanza agakuramo amafaranga ya saving, nyamba avuga ati akuramo 10% de la capital, akabanza akayikuramo, akabanza agasaving imbere y'ibindi vyose. Burya ikintu nokubwira, ni wabona urose amafaranga ukavuga ati uzosavinga yasigaye, nuko bizorangira udasavinze, kuko uzosanga amafaranga ari ibintu vyinshi biyakeneye. Rero ico nokubwira nuko ubanza ugakora saving, hama ya saving wayikora ubonye amafaranga amaze kugwira, ugafata ica kabiri cyo saving, ukaraba ikintu woshobora kuba woyashoramwo ayo mafaranga akakungura, ukaraba ukuntu yoshobora kuza yarakuzanira yandi. Kuko ico nokubwira, ni wafata amafaranga yawe nubwo wagira saving ukagenda ukaryamika nko muri banke, nuko amafaranga atanyungu azokwinjiriza, ahubwo amafaranga nuko uzosanga ariko atera agenda ahomba, atera atagaciro. Rero mwige kugira saving, hama mwamara kugira saving mumenye n'ukuntu amafaranga yoshobora kuba yoyavyara ayandi. Burya ikintu nokubwira nuko amafaranga ameze nk'imbuto utera, hama ukagenda ugasarura. Rero amafaranga ni waronka, nuko uzoraba ukuntu woshobora kuba woyavyaza ayandi mafaranga. Rero mwige kugira
apuraye amafaranga mubona muronka niho mwoshobora kuba mwokwiteza imbere mukigira kuba umukire Jeff Bezos kuko nawe n'umuntu yari ari hasi nk'uko kwiwawe ariko ubu ico nokubwira nuko ari umuntu wo ku rwego rwo hejuru kandi rushimishije cyane. Hamareka tugende ku ikosa rya kabiri ukora utabizi ugasanga amafaranga yawe ukwezi kugiye guhera yamaze guhera ugahora wicuza uvuga ati mbega amafaranga yanje yagiye hehe. Rero ikosa rya kabiri ukora utabizi nuko utizigama. Udosanga hari abantu benshi bavuga bati nzizigama ninaronka amafaranga menshi, ariko ukuri nuko abakire bo batangura kuzigama nubwo yoshobora kuba afise make ariga kuzigama akazigama n'ibyo bike afise. Rero mu gihe uzovuga ngo ugira uzigame wamaze kuronka amafaranga menshi nuko ari ibintu uzosanga bidakunda. Rero namba ubona uronka ibihumbi 10 ni wige kuzigama ico gihumbi uzurafata amafaranga uzigame. Burya ikintu no kubwira nuko amafaranga yose woronka nuko ushobora kwizigama. Namba rose ibintu ibihumbi 5 wizigamira 500 ari ibihumbi 100 wizigamira ibihumbi 10. Burya amafaranga ni waza urayabika ugenda urayabika nuko nyuma y'imyaka 2 canke imyaka 3 uzoba wamaze kuronka amafaranga menshi kandi amafaranga azoba yoshobora kuba yo kuvyarira umusaruro ukomeye cyane. Rero ukuri nuko abakire batangura kuzigama nubwo yoba afise amafaranga make ariga kuzigama kandi akazigama mwayo make. Ngatworabira nk'akarorero tukifashisha uyu mukire Bill Gates nuko wewe atigeze agerageza kuba umukire ngo atangure gutegura amafaranga yiwe. Nuko ahubwo Bill Gates yatanguye akora systeme z'amafaranga kuva akiri muto. Rero ikintu ngaho womenya nuko namba ubona urose amafaranga wamaze kwizigama fata y'amafaranga urabe ikintu coba kiri ngaho muri society wanyu coba kibuze urabe ukuntu woshobora kuba wogikemura. Burya ikintu nokubwira niwaba ubona hari kibazo kiri ahantu uherereye hama ukiga kuntu woshobora kuba wokemura ico kibazo nuko nawe uzoba uri kurafata inzira y'iterambere. Burya ikintu nokubwira nuko utazoronka amafaranga utayakuye mu bantu. Burya amafaranga kugira ronke nuko uzoyaronka avuye mu mufuko wundi muntu. Rero kugira azove nuko uzoraba umutego ushobora gutega hama amafaranga akazagwa mu wo mutego. Ushobora kubaye nk'ahantu ukabona ahantu ushobora kubona abantu bashobora gukena ahantu boshobora gufungura urumva deja utegura kuntu boba wohashira restaurant kugira ngo abantu baze barakuzanira amafaranga. Ushobora gushinga ibutike cyangwa ukaraba ibindi bintu wokora kugira ngo amafaranga aze agusanga. Rero isomo twokuramo ngaha nuko kuzigama sivyo gukora mu gihe uba ufise ibintu vyinshi, ahubwo nuko wogira discipline. Discipline nayo ni ikintu gikomeye cyane kuko namba utazofise discipline ku mafaranga nuko amafaranga atazopfa akuze. Mbere wanashaka discipline bisaba uyigire mu bintu vyose. Rero ikosa naryo rya gatatu ukora utabizi ugasanga amafaranga yawe agiye guhera ukwezi guheze ukibaza uti mbega je narakoreye amafaranga cyangwa ukibaza uti ndafise agatunze kaba kwantara amafaranga. Ariko ikosa rya gatatu ni mu gihe uzoba ukoresha amafaranga ku bintu bidafise value. Hari abantu benshi uzosanga bakorera amafaranga bakayashira ku bintu bishobora kuba bitohindura ubuzima bwabo. Ukadosanga bafashe ayo mafaranga basize mu bintu byo kwiyerekana ku bandi kugira ngo babone yuko arabakire. Ariko ico no kubwira ni waronka amafaranga ukaza kwerekana yuko uri umukire nuko uzosanga amafaranga ahubwo uteye ukena ugasanga utikenye ku rwego rwo hejuru. Mu gihe abakire bobo bafata amafaranga yabo bakayahisha bakigira nk'abakene, ariko mu gihe abakene bo bashaka kwiyerekana nk'abakire ariko ntibamenye yuko kuguma biyerekana nk'abakire ariko gutuma bakomeza kuba baba bakene. Ngatworabira hamwe nk'akarorero nka Elon Musk igihe yari hafi guhomba muri Tesla nuko ntiyaguze ibintu bishobora kuba byo muryohera kugira ngo yerekane ku bandi bantu, ahubwo nuko yafashe y'amafaranga yose akagura company.
ico ciyumviro rero nico catumye Tesla ibaho gushika n'uyu munsi. Rero ngahisomo twokuramwo nuko amafaranga yawe agenda ku bintu bidafise impact, nuko amafaranga uzosanga agiye kuguherako ukaguma uhora ukenye igihe cose. Rero ico nokubwira nuko wokwiga gushora amafaranga ukayashira mu bintu bifise value, ukabona yuko amafaranga yawe yajanye mu bintu ubona yuko bizokuvyarira umusaruro. Burya abakire bo barabisobanukiwe. Umukire ni wa muntu atazotinya gufata amafaranga yiwe ngo ayashire mu kintu abona ko kizomuvyarira inyungu nko mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20. Umukire arabisobanukiwe, abakire barabisobanukiwe, agafata amafaranga akashira mu kintu abona yuko kizomuzana amafaranga mu myaka 30, agategura projet ishobora kuzorya abuzukuru biwe. Rero mwige gufata amafaranga yanyu bashire mu bintu mubona yuko bishobora kuzoba byo bavyarira umusaruro. Hama ikindi kintu naco ca kane ushobora gukora ugasanga amafaranga yawe ukwezi kugiye guhera yaheze, ukibaza uti mbega amafaranga yanje aja hehe, ugakora amafaranga umenga aca mu myanya y'intoki. Ni mu gihe uzoba ufise mindset nk'iy'abakene. Iki ni ikintu nokubwira yuko ari ikintu gikomeye cane, kuko ico nokubwira namba uko utekereza ku mafaranga nuko amafaranga ariko uzoshobora kuyaronka. Abantu benshi uzosanga batekereza ko amafaranga agoye kuronka, canke bagatekereza yuko kuronka amafaranga ari amahirwe. Ariko ico nokubwira nuko abakire bobo uko batekereza amafaranga, batekereza yuko amafaranga ari systeme bubaka, hamwe systeme bamara kuyubaka ikabavyarira amafaranga. Nk'akaruro tworaba twokwifashisha, tworaba nka Jeff Bezos na Elon Musk, nuko ntibategereje amafaranga nk'inyungu, ahubwo nuko batekereza systeme ishobora kuba zobazanya amafaranga igihe cose. Rero nawe namba ubona ufise amafaranga nuko yashira mu kintu ubona yuko ico kintu kizohora kikuzanira amafaranga igihe cawe cose mpaka kugeza upfuye. Rero ngahisomo twokuramo nuko ivyiyumviro vyawe ku mafaranga nuko ari ivyo bizoshobora guhinduka ubuzima bwawe, ugasanga ivyo nivyo bigiye guhindura ubuzima bwawe burundu. Rero ikosa naryo rya gatanu twobona ngaha nuko utokora ibintu utasize mu bwenge. Iri naryo nikosa ikomeye cane, kuko mu gihe uzoba ukora ariko ugakora ibintu utari smart, nuko abantu benshi uzosanga bakora ibi bintu, ugasanga abo bantu bakora ivyo bintu ariko ntibatera imbere. Nk'akarorero nuko uzosanga hari abantu bakora amasaha menshi ariko ugasanga ntibagira sikire, cyangwa ugasanga abo bantu bahora mu bukene. Ariko ico nokubwira nuko tworabira nko kuri Elon Musk, ni wa muntu akora cane kandi akagira systeme, akongera akagira na vision. Rero mu gihe uzoba uriko urakora utagira systeme cyangwa utagira vision, nuko ivyo bintu uzoba uriko urakora atakintu na kimwe bizopfa bigushikijeko. Rero ngahisomo twokuramo nuko utokora cane gusa, ahubwo ukora cane mu buryo bw'ubwenge. Rero mwige gukora ibintu mubona yuko mukora ibintu mubona yuko biri mu bwenge, ukora ikintu ubona yuko gishobora kuzoba kizokuvyarira umusaruro. Nubwo ubona yuko ari ikintu gishobora kuzokuvyarira umusaruro ukomeye mu myaka 10, ntutinye kugikora, ahubwo ucinjiremwo wese ugikore, hama urindire. Burya ikintu nokubwira nuko gushika ku bukire, gushika ku ntsinzi ari ibintu bitoroshe, n'ibintu bigusaba gukora cane ukabira ivyuya, n'ibintu bigusaba gukora ugashiramwo imbaraga cane. Rero mwabonye yuko ubuzima atari ibintu byo kugenda ngo uhite ufata, suko kuba udafise amafaranga, suko udakora cane, kandi sinuko udafise amahirwe, ahubwo n'uburyo ukoresha amafaranga, canke akaba ari uburyo utekereza ku mafaranga. Rero wanashaka ugasanga ni n'ukuntu utegura ubuzima bwawe. Rero nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe, nuko utangura guhindura uko watekereza ku mafaranga.
hama nimba iyi video wumva yoba yagufashije nuko wokora like ugakora na sabone mbere wanashaka ni video ukayisangiza abandi kuko mu gihe ukumva ukunda ibi biganiro nuko iyo ukoze sabone bituma iyi video iyo dusize video ngaha kuri urubuga rwacu rwa ukuri ku mafaranga uba uwa mbere mu kuronka notification kandi naho iyo ukoze like nuko ushobora gusanga iyi video ica YouTube cigira imbaraga zo gufata iyi video ikayirungika ku bantu benshi ugasanga iyi video iragize ico yobamarira. Hama iyi video ndumva yorangirira ngaha namba oba wayikunze nuko utogenda utagoze sabone ugakora na like hama tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.